icambere uvuze urugendo yego rwari rurerure yego ndi mu isoko mu Gisyo bavuze ngo kajya kagabo kasaze ndiko mvuga ubutumwa ku badandaza itomate cha mu isoko nshaka kubadandaza ibitoki cha kuri bata mabisi ndi kumena Bibiliya bavuga ngo suje yananiwe ngo rero yaje gukubitika yego prophet je rero ko iyo ndi kumwe n'umukozi w'Imana mu kurangiza sinigera ngenda atampezagi je nifite imitwaro myinshi mwino minsi kandi je ngira ukwizera yego uno musi nari nandise yuko ashaka bari umukozi w'Imana atawe nzoshigikira je imodoka yanjye bikora itarayinsubiza canke itabataraheze bariko barangora je narusha no kugenda n'amaguru kandi urumva ukwizera kwanje kugenda kugabanuka ukujya mwasengeye wa mundi yajava muri Angleterre arasubirana inkomezi je inkomezi ziriko ziragabanuka kabisa ndibuka igihe twiyumvira gutanga imodoka naina muri Superbat nagiye n'imodoka ndahitana na bagenzanje ubu Starboy yari karakamera ni waza kuntwara n'akamoto kiwe nawe vuba agiye kuronka imodoka sasa rero Prophet of Jesus raba rero ivyo ukora bo icambere Imana ishigwe hejuru ko wizera amen amen Daramukije mwese bakunzi ba Star TV 257 abamaze kugira subscribe n'abadukurikirana bose Imana ibahezagire jewe ndi Simbizi wa Semavumba nagize amahigwe yo kubana n'umutumire adasanzwe n'umuvyeyi wa benshi bamwita Didier canke Prophet of Jesus Joshua ndabahaye ikaze murakoze cyane kutwakira Simbizi yego haraheze imyaka myinshi cyane je burya namamvuga burya je ndi mubo mushingira intahe yabazo go turayaga vuga ati burya umuntu kwivuga nta nguvu bigira je nohera mvuga amateka yawe kwandika ibitabo azasira yego muga ikibazo gica kiza imbere yuko tuja mu i perseverance burya iyo umuntu yaronse umuhamagaro muri ino nzira mwafashe mu ntango ntivyoroha ne mwakuye inkomezi kugira mbe muri mwebwe no munsi zoba zifise impamvu nyinshi yego ariko impamvu nini ni Yesu Kristo nituraba mbere mu bahamagawe gusa mu guhamagagwa twarateguwe je narinzi neza ko nzohura n'ibintu bimpama ico naje ndakiza cya kabiri jewe nabaye mwisi kuvyuzi kuva niga primaire mama wari yanyigishije muri 6e primaire je nabaye mwisi ndumusani warankoreye video ama proud je nabaye mwisi nkorana n'isi y'abadayimoni bisigura ngo narinzi isi bisigura ngo kugira ngo nemere Imana vyonyene wemenye ko n'Imana yanyemeje kuko sindi umuntu yumvise isi imwemu mu bakristo narinzi isi imwemu imbere yuko nkizwa kuko narabanye n'abadayimoni nasagira abadayimoni kugira ngo rero nemezwe n'Imana ubwayo inyuma yuko ngendewe n'Imana ubwayo mu ndoto je kugira ngo nkizwe abakozi Imana twaje guhura ngiye kubabwira ivyo nabonye mu ndoto naratwawe mu ijuru incuro nyinshi yego so ndafite icyo bita confidence ya existence y'ijuru nabonye kuburyo nta kintu na kimwe coba cyo tuma rijya shusho ndagitubusa nivyo nayo mayerekwa menshi wibuke navuze igituma je nasangira abadayimoni nkiri mwisi yego umva nari kubwiga ubutumwa munakambira ngo Yesu ariho nari kuguma ndamuraba nkibaza nivyo ariko inyuma yuko naganirijwe mu ndoto inyuma yuko natwawe mu mayereko je abantu bavuze Dawidi je ndazi iyerekwa nabonye kuri Dawidi njanywe je abantu bavuze intumwa jewe natwawe mu yerekwa mbona intumwa je abantu bavuze Eliya je nibuka n'igicapo nabonye igihe nariko ndatwagwa ngendeshwa na Yesu n'ibintu nakunda kuvuga ngendeshwa na Yesu mbona abantu babiri umwe ari calme ariko uwundi mu maso mengo sumunashavuye ndabaza kubera ikibajya abantu umengo uyu asa n'ushavuye uyu nawo mengo afisa kamwe mavuga ngo ujya ni Eliya ujya ni Elisa igihe cha Eliya yabaye mu gihe kitoroshe ariko Elisa cyo kimwe n'igihe cha Eliya
ibaze ibintu nk'ivyo nabonye jewe nabonye umuntu narinzi duhuye mbonye ahantu hari abantu acambwira ngo genda ubwire n'abakanaka iyo niyerekwa ndavuga uyu muntu ko je nazi vyiwe ngiye kubaza abantu bari kumwe n'uwo muntu igihe yapfa bavuga ngo igihe ariko arapfa yavuga ngo mundeke ngende ndabona Yesu aje kuntora. So nabonye ibintu vyinshi mu mayerekwa nabonye ijuru niyo confidence ariko ndumukuzi ijambo ry'Imana je nkoresha Bibiliya zirenga 12 mu maversion atandukanye iyi ya Louis Sego soma Bibiliya tous les jours ijambo ry'Imana urigumyemo ukaguma no muri vy'Imana yanyongeye ata mpamvu kuko n'ubuntu bwayo biragoye cyane kurekura. Yego uno munsi muri umuvugishwa wa Kristo Kristo mubona mwisi y'imhemu uno munsi abarundi nabo bakaba novuga neza yuko usanga nkuko nange n'icyo yama bivuga ati turabifise hari ubutunzi dufise mugabo ivyo dufise wasanga kenshi usanga ari munsi y'imhemu byugariye kugira abantu bashobore guhumuka. Ni cyaye kintu novuga yuko uno munsi uri kurafasha abantu ku buryo ayo maso ahumye batabona ivyo vyiza bafise uno munsi ko nkawa ibanga wararironse. Ni cyaye kintu ukora ko uno munsi kugira abantu bashobore kuguruka izo mpemu zabo ziba ziboshe aho hantu bo batagera mwe mwagize amahirwe murahagera ku buryo mushobore kuhabohora. Igihe Yesu yaje ku isi wenyene avuye mu ijoro ivyo yakoze yagenda yigisha abantu bisigura ngo uguhumuka kw'amaso y'umuntu ni kumatanye gusa n'igihe wamushize ku mugongo umutwara ahantu n'igihe wamuhaye ubumenyi. Sinzi ko bizi yuko ubumenyi icyo bita knowledge buri represente na lumière. Iyo umuntu atabona ashoboye kutabona kubera ko yahumye amaso, umuntu ashoboye kutabona kubera ko ari mu mwijima ibintu birahari ariko ntavyabona. Abantu benshi si impumyi zitabona, abantu benshi bari mu mwijima batabona. Icyo dukora ni kubazanira umuco w'ijambo. Ni naco catumye ntashoboye kuguma gusa mu mpome zine zitwa ishengero gacanza ku ma social media, gacanza nkasengera abantu ku mapage, gaca ngenda ngakorera abantu kuri Prophet of Jesus Joshua page buri munsi mu gitondo. Inyota nini kandi no kwemeza benshi bariko baratabagwa intahe zirahari. Nibuka umukobwa umwe uyu musi n'umudamu yavuye mu Bwongereza ansanze muri biro ambwira ngo narumvise ubutumwa bwa kuri WhatsApp uri kuravuga kubijanye n'ukuntu uburozi buriho bukabangamira abantu n'ukuntu abapfumu bashoboye kubesha abantu kuboha abantu mu kutamenya. Ngo nari mu Bwongereza ndabwira Imana singomba gupfa narabona uyu muntu. Uyo mukobwa uyu n'umudamu araza asanga muri biro afsaga biro muri ville yinjiye avuga ivyongereza hello man of God this one I'm coming from UK. I say welcome. Ndamusengeye agwa hasi ambwira ngo kwa nibwo bwa mbere je nguye hasi ndasubiye kumusengera agwa hasi kandi asubiye hanze ambwira ngo yaragwaye constipation imyaka yaciye akira. Ikindi cya kabiri yambwiye ngo jewe gusenga vyari ngorane ariko sigaye nisonzesha 3 jours sec mu Bwongereza. Iyo umuntu yisonzesheje mu Bwongereza menya ko yisonzesheje kuko ari igihe umuntu yisonzesha deja na sastani yari gufungura. Iyo umuntu yisonzesheje mu Bwongereza menya ko yisonzesheje akakubwira ngo maze 40 jours uyu munsi n'umuntu akomeye ariko arakora ibikomeye mu ncamake turiko turabikora kandi tubanya tubikora abatarashikirwa bazoshikirwa winjiye muri ishengero uzibona ko abantu bose bafite ukwizera bafite kubona bafite ivyizigiro bafite so bariko baraja nico turiko turakora. Yego uno munsi ndabibuka kera mugitangura mukironka umuhamagaro mugenda muri ville hari gihe umuntu ubona ari karabwiriza abantu bakamubona nk'umusazi kandi ndibaza yuko nakijya gihe mugitangura umuhamagaro hari ababakiruko mugabo no munsi ivyo Imana yagiye bahezagiza ivyo ko umengo n'ijambo ry'Imana riravuga ati nimunyizerame ibindi nzobibaha. Mugabo no munsi ivyo mwahezagijwe mukeneye kubisangiza n'abandi. Nkeneye kumenya kuri urwo rugendo aho naho mwageze n'impamvu mukenera kubisangiza n'abandi naho bandi babasangiye peut-être urumva nibibashikira bo atayi perseverance mwe yabaye mugabo mwe mutahura agaciro kico bafise mugabo nico mugomba kuba atanga uvu peut-être bo harabisi bobona yuko atanga uvu nyinshi baba babishize mu mengo ni ibintu baba baronse ku buntu mugabo nka mwebwe si ku buntu mwabihawe hari urugendo runaka hari inkomezi runaka mwabishizemo. Nkeneye ufite kumenya aho hagati hari abaronka bakigungirako twebwe mugabo kavuga ati iki Imana yaduhezagije reka nanje kugira nivyo abo mubiha
bazotahura ati uko izi mpano muronse bivuye ku cyo mufise jewe ntahura agaciro kacu naho jewe nabigeze ko kubw'urugendo runaka muzomenye neza yuko ibi muronse ari sacrifice. Icambere uvuze urugendo Yego. Rwari rurerure. Yego. Ndi mu isoko mu Gisyo bavuze ngo kajya kagabo kasaze. Ndiko mvuga ubutumwa ku badandaza itomate cha mu isoko nshaka badandaza ibitoki cha kuri bata mabisi ndi kumena Bibiliya bavuga ngo uje yananiwe ngo rero yaje gukubitika. Yego. Mani shigwe hejuru kuko twavuze cha perseverance gituma tutari kurekura. N'urugendo rurerure simbizi n'urugendo rurerure nifuza ko abandi batorinda kuruha nkuko narusha. Ariko kandi tumenye yuko urugendo rwa Paulo sigo rwa Petero. Umuruho Paulo yahuye nawo cyo kimwe n'umuruho Petero yahuye nawo, ariko bose bako baravuga Yesu umwe. Ariko kandi aho Petero yagejeje ubutumwa sio Paulo yarugejeje, kuko plus umuntu aruha plus umuntu agumya plus umuntu akora cyane. Yashoboka rero ko abandi batazoruha nkuko narusha. Cyo ni cyambere. Cya kabiri uyu mutima wo gusangiza abandi. Twaje ataco dufise twakijijwe kubera ubuntu anakimwe twakoze kiretse kumwizera kubera iki cyo twaherewe ubuntu tutogiye abandi. Yego. Uyu munsi tumenya ngo cyo twaherewe ubuntu si ukuvuga gusa, ukuvuga turabikora, ariko nimba naho dufise cyo twahezagijwe cy'uburyo kubera iki to participa mu buzima bw'abandi. Abanzi barabizi. Ndiko ndubaka umusozi munini nita Gihanga witwa Mahana Empire Mountain. Ujya musozi ni spiritual touristique. Nikintu kiri spiritual ariko kizoza n'amahanga yose muri kino gihugu. Sumutima uko Joshua agomba kuba muraba n'umutima wa Joshua yugururiye imiryango abantu bazoze mu gihugu. Ndumwe mu bantu kuri aeroport abantu bururuka bava hanze imiryango tuje guhura n'umukozi w'Imana. Iyo ni inzira imwe icyo mfise gifise cyo kimariye igihugu. Icya kabiri ndi umwe mu bantu uzobona ndiko ndafasha abanyeshuri muri uyu mwaka naguriye amakaye abanyeshuri 290 majana 290 ntaza biwabo. Abanyeshuri batatu barayejeje universite, abandi babiri ko ariga universite suko mba ndafise maboko arige bayansa batahari nkiruka kuyarondera nk'umuvyeyi ngumva ko ari umuntu nanje nogira ico mfashije akagira hashika. Mfise abana bariko bariga primaire na secondaire benshi ama bulletin yuzuye muri biro yanje. Muncamake umutima wanje wo gusangira rero uragutse kuba rero nzanye gusangira n'abandi ivyiza muri gospel. Ndabizanye ariko mfise objectif abantu ba gospel bataronse kibashigikira ejo bashoboye kubivamo bose bayivuyemo kugira ngo nijurira izohomba bazobandanya bahimbaza mu vyumba vyabo. Ariko jewe mfashwa n'indirimbo za gospel, ko jewe numva Imana yakandi kajyo ngatekana ngavuga okay kitakunze mu gitondo kiraza gukunda ku mugoroba kwinzije ndirimbo rivuga butumwa. Ko jewe numva indirimbo naheza gigu nigikindi ko ndakora kugira ngo izo ndirimbo zigwire. Kuri je rero ni nk'umuntu yumvira izi ndirimbo, ni nk'umuntu ahimbaza Imana, ni nk'umuntu asanzwe ari umukozi w'Imana atagomba kwizongabire zisinziye. Shimye rero kuzana inkomezi nahawe kuko umuntu akora cyane atewe intege. Urabizi nawe turabaye muri entertainment. Benshi barabivuyemo ivy'indirimbo kuko babuze espoir. Erega naba babibo bivamo, ariko batangiye kumva ego mu mwaka uza ndashoboye gutwara imodoka, mu mwaka uza ndashoboye gutwara inzu, mu mwaka uza ndashoboye gutwara parcelle, nibaza kuririmbira ivyo ariko baza kubandanya bakora vyinshi vyiza ni bande bavyungukamo. Twebwe tuza guhimbaza Imana mu ndirimbo nziza. Muncamake nico kitumye ashoboye gusangiza abandi kubgabo no kubgabandi bawumviriza no kubgabandi dukeneye ko indirimbo zigwira kugira ngo tubandanye dukorera Imana. Ni cyayi kintu kuko urumva wewe nk'intumwa y'Imana nk'intumwa ya Kristo uratahura neza yuko ivyo uri kurakora gukorera Imana. Mugabo hari n'abandi bavuga bati ko habonetse opportunité vyamaho twama tubibona meme no muri haraba turayizi za Primusic zizaraba twarabonye yuko ubonye nk'umuririmbyi aririmbira avuga ati ni henshi akaboregwe cyangwa inzoga, hari inyandiko nyinshi zibibuza mugo ukabona Denku hari umuntu yari mu chef wa chorale mbere ukabona yaje mu guhiganirwa ni guhiganirwa novuga yuko ubushimwe bwo mu bintu usanga ni inyandiko nyinshi ziza zibibuza mugabo akitwa wa Kristo. Mugabo no munsi ni ikintu kije kiva 100% mu byavuye nyene mu nzira nziza ni ya gospel nyene ukeneye kwije imbere. Nkeneye kubona ati ko twama tubabona ivyo ni novuga yuko ni nk'urubanza
abisi barakendi baracimanza urya n'umukozi w'Imana yagiye muri competition y'inzoga umugabo uno munsi ni umukozi w'Imana kandi uko bigenda kose objectif nuko abantu baza kuri Kristo naho ntayikobaje ndazi uko bigenda kose iri higanwa muri ko sinovuga ko ari higanwa ibi muri ko murategura nuko abantu mubavana mu nzira itari muba motive kugira babandanye inzira y'umusaraba kugira iyo nzira ya Kristo igumemwe nako gashimwe kabone ko ari inzira ya Kristo ni cyahe kintu mwabitegekanije gute ku buryo abantu batabizamo nk'ababona kajya gashimwe gusa ahubwo babizemo babona Kristo Imana ishigwe hejuru bariyo icyo bavuze ko abantu bamwe bagenda muri Music tubacira urubanza kuko birashoboka ko barafise mission yo kujya kuvuga Yesu hari ico naco gishobora kugira iyindi sense bivanye n'uwacumvise ariko tugaruke kuri twebwe ico two turakora ica mbere hari abasanzwe bazwi bari basanzwe bari muri Kristo ico tuje guterera iwabo kubinjiza muri Kristo kuko basanzwe ari abakristo tuje kubatera intege muri Kristo no kubakomeza bakora ibikomeye ica kabiri nabataramenyekana bariko bararungika indirimbo hari umuntu yandungika indirimbo ariko arakona nashoboye kuzibona ngazo zose hari umuntu yandungika indirimbo gituma nkomanda gutweze kuri iki yari bazirungika ku nimero iyo nimero kazindungikira je iyo muntu yarungitse indirimbo aririmba indirimbo y'isi siko vyumva kuko ni yari yumvise ivyari byo aje kurimba indirimbo y'isi ndabwira muri equipe anibaza ko arimba indirimbo y'isi Tango ya indirimbo y'isi uyu muntu yari indirimbo y'isi uratesa sha ndabwira none umuntu akaririmba gospel gatwenga bien si ndabwira mumubwire ndababwira iko nafanya playback ya umbo wake nagomba ko bamuhanura kugira ngo asore indirimbo yacarungika rero indirimbo yaririmbye haleluya kuri jewe byamfashije ko numva kume nawe umana ko atazi bya gospel ariko kameme yaje haleluya intama nizantama ziriko ziraza rero nozikino cyane hejeje we yumvise ko gospel acavuga gospel ni haleluya gusa haleluya haleluya so kuri je byamfashije ibintu bibiri ndego umutima hatumye aririmba haleluya imana nizodugira ko ejo agacika uwo muri haleluya nyene yego agaca bandanyiriza manshigwe hejuru rero muri abo rero bashasha ico twe duteguye kirakomeye kirakomeye kubera iki icambere ko turabikora kugira ngo baze mishengero ya Sabbath Church tubikora kugira ngo bose bagira iki bakorera imana ico dukora ni getso badusakajyo ko kubategura kuko bano bantu igihe bazo batangiye kugira muri competition mu kwezi kwa kane rasiko bariko barungika indirimbo kujya nimero twatanze bizeza nka 779 68 bajeje kurungika indirimbo ngaho mu kwezi kwa kane tuzoselektiona abo zoselektiona rero buri wa gatandatu kubera iki kwa gatandatu kugira ngo abakora bakore mu ndwi ya gati abiga bige kuwa Mungu bagende mashengero yabo buri wa gatandatu turi kumwe nabo bigishwa gusenga bigishwa guhimbaza n'abaririmbyi basanzwe bahimbaza abazo babaye selection ntego umva hari abo bariko bararungika aba bashasha bataramenyekana bashasha umva mu camake ingene biteguwe hariho bajya bamenyekanye aba basanzwe bakora indirimbo zizwi indirimbo nyene zisanzwe zizwi hakaba rero n'abandi rero bafise impano mugabo batararonka amahigwe yo gusohora izo ndirimbo nibo barungika kuri irya nimero ya 69 68 yego abo n'abatazwe mugabo abo nabo umva nibo bazose baje muri iyo programme yo kuza barigishwa abo mu kwezi kwa gatanu buri wa gatandatu zodugana nabo ku musozi isaha imwe bigishwe n'umuntu umutima wo gusenga kugira ngo mu gukorera imana baba inshuti z'Imana ico ncambere hama bazohura n'umuntu asanzwe aririmba gospel abigishe worship kuko worship skuririmba worship no guserva no gusacrifier ariyo difference yo kuririmba na worship babigisha umutima wa worship praise c'est pas chanter praise no guhimbaza ari umugabo tuvuga hama bace imbere ya jiri mu ndwi imwe zatukura babiri muri 14 kugira ngo mu kwa gatanu kose dusigarane indwi n'abandi indwi abo rero seti ba rap na seti ba R&B zadufise mu kwa gatandatu tuzogira umwanya nabo indwi ya mbere zobajana mu masite touristique abantu bazobibona bariko bararyoherwa baruhutse bamaze iminsi bari mu rugendo urugendo rwa competition hama indwi kurikira tubahuze n'umuririmbyi akomeye muri gospel umwe turamuvuga abaganirize icari cyo gospel nk'umuntu
babona kuri televiziyo. Inzu ya gatatu tubahuze n'umupastori w'umutama pana jewe. Je nanje ndahura n'abatama bakambwira ukuntu urugendo rwonyorohera, ababwire ukuntu boteba imyaka myinshi nk'umuntu amaze imyaka 50 akorera Imana, hamindwi ikurikira basohora indirimbo yitwa ivyuzuye, amaleseti seti bagende kugikorane baririmba iyo ndirimbo abarapere yitwa ivyuzuye n'aba R&B yitwa ivyuzuye. Iyo niyo rencontre yabo na grand public. Bobo rero ivyabo bizohera les 12 ko les 12 z'ukwezi kw'indwi kuri Circe Denire tuzokora concert nini. Bobo bazo baje gukompeta, tubarabe rero baririmba live kuko vyabo bizoboneka, ubundi indirimbo zabo tubajija tubabona baririmba izabo barimba izabandi ariko bazoririmba public baraba. Jiri iri hajya 70% ya jiri, 30% ya acclamation du public, ugukoma amashi kwa public cange umunezero bateye muri public. Bahejeje iyo competition abo bashasha baca bahabwa 2500 uwa rap, 2500 uwa R&B. Nibiherenga kuko tubaye amafaranga baca bagenda kuyajya bajyame. Tugomba yuko abantu babandanye bakorera Imana, baca binjira muri contrat y'amezi indwi cange amezi 9, tubarihire indirimbo imwe na video imwe. Amizo ndirimbo tuzizane kandi ma platform izo kundwa kuruta izindi muri amezi indwi cyangwa amezi 9, uzo kundwa kuruta abandi tumuye imodoka. Bose rero gahende yabo imatanye n'ugo rugendo. Aba nabo bazwi ivyabo twarabivuze, bobo nk'ubu tuko turakora ikiganiro je nabajije ndagahende, abantu barandika bakandika aba bose banditswe baca baza iwacu, bazanwe iwacu. Aba umuntu wese yakoze ikiganiro n'umu observateur arabe abona anditse abatoyi wanje bose barimo, tuce tubashira muri grand public tubandike tuvuge Burundi murabona abo bantu bifuza ko twoha umwe muri abakamodoka bakoze Imana baririmvyi ni mwebwe mwatowe n'abantu benshi, ariko muri mwebwe yategerezwa gutwara umwe cyo tuvuga ico tugomba kuvuga, mugira umutima wo kumva ko uzotwara wese ari umunezero wa twese. Ariko rero muri benshi ni bande bumva ko bo bibandanya, tuce dutanga kajyo kusha kubibandanya avyandikishemo abibemo canke akajyo ko kuba telefona urumva uzobandanya. Ariko kandi turabe paraporo y'amanota asigare liste kanaka soit 7 soit 14 babaye benshi. Cyo dufata rero iyo liste cyo tuyigarura kandi kubinyamakuru, cyo tubwira abantu mubona two yihande. Abantu rero public izotora ikorera kuri 25%, kuri page yacu batora bareyo iboneka no ku mapage yabo turaba abantu batowe n'abantu bakurikiranywe cyane. Iyo ni 25% ariko indi 25% zokora ibipapuro nandika amazina y'abapastori, ngendane envelope depose mu maeglize yose ariyo liste yabo baririmbye. Pasteur azokrosha ace yugara tuzozugurura ku munsi wo guharura amanota. Iyo ni indi 25%. Hakogwe ikindi gipapuro gitangwe ku baririmbyi bahimbaza Imana, bandike uwo batoye twe twugare kandi tuzoharura abantu babona twugurura uyu yatoye uyu yatoye. Indi 25% tuyisigire jiri, hama les 7 ico twita rendez-vous Imana n'abantu kwisi mu gikorane, abo ni bazokora ikintu na kimwe baje gusa kugira kajyo ko gukorera Imana kubona ivyo Imana ikirakora. Ariko les 12 muri concert umwe muri bazo catani imodoka public ibibona nuko bitunganije. Yego ndiko ndabumva kugira izo nk'ivyo mavuze surtout nko kuraba abaririmbyi ivyo byabo barungika ama video biratahuritse, bazokurikiranwa bazokwigishwa. Mugabo hariho abanabo usanga bafise ibikorwa bakoze bizwi canke nuno munsi nyene hari umuntu ashobora guca yadukiza agaca ugasanga ntaririmba na gospel, sivyo? Ugasanga ntaririmba na gospel gaca avuga ati reka ahantu ndahinjire, reka najewe uko numva ari indirimbo izohabwa umurimbyi wa gospel, jewe ko ndi umustar ndashobora kuba ari nka Melanie Boy canke nka Kiriku canke nka Double J canke ndavuga ati reka nanje ubu nyene indirimbo ya gospel ko sanzwe mfise audience nini, indirimbo yanjye ashobora kunyaruka ikanyengetera mu bantu kandi ashobora kugira amahirwe. Eske nabo barahawe ikaze canke muvuga muti tugomba dufate abaririmbyi bo guhera mu kiringo iki? Bon ivyo ndabivuze ko by example je ndi mu bateguye Super Beat Awards, novuga yuko ari competition yabaye, vuga yuko yobaye nayo yavyaye ndagahende kuko abarimvyi bariko barahiganwa ba gospel bari kubivanze n'abandi bari muri iyo competition. Mugabo natubwe twe twagize limite y'indirimbo zimaze umwaka c'est-à-dire kuva tugize lancement officiel ko ndazi ni competition yabaye lancé officiellement kuri Samuel's Hope. Navuga ati mwa mwaratekanije iri determine kugira ntihaba kajagari canke ikindi kigira kabiri.
mwaramaze kuidentifia kuvuga ati kugira iyo 25% y'abapasiteri mumenya ati n'abapasiteri 200 n'abapasiteri 30 kubera aho biroroshe kugira ejo higa ejo ntibazovuga ati ndagahende imwe amanyanga kuko abajure namba ari batatu canke batanu biroroshe kumenya ati batatu bane batanu 25% c'est autant novuga ati mwaramaze kuidentifia abapasiteri abo barimvye ama gospel n'igitigiri cyabo cyo bari gitigiri kizwi cyama eglise kugira ejo higa ejo ntihazobe umuntu avuga ati hari amanyanga yo bayabaye. Ndashimye Imana ko amanyanga atazo kwigera aba. Yego. Ariko tuvuze tuti twabajije ndagahende twatanze droit abantu bavuga amazina. Yego. Nimva ko tusubiye kubaha limite tuba tubangamiye abantu kuko twebwe twababwiye batubwire uwo bashaka. Bobo rero batubwira bivanye n'ubahezagira. Muri no cadre y'umwaka birumvikana ko umuntu aza kwandika umuntu ngaha aza kwandika umuntu afise indirimbo azwi. Yego. Naza kwandika umuntu ataririmba gospel. Hamabishisa akandika umuntu umwe akandika umuntu ataririmba gospel. Abandi ibihumbi banditse benshi. Tuzoharura mu kwandika liste tuzokwandika paraporo y'abanditswe benshi. Kuko rero abarundi basanzwe bazi ninda aririmba ninda ataririmba. Cyo ni cyambere. Cya kabiri wumve ninda gahende. Competition ari competition abantu basibla indirimbo. Ariyo na competition abantu basibla uwaririmbye indirimbo. Twabagenda gahende n'umuntu yaririmbye indirimbo umuntu akaba yarubatse umuntu kanaka mu ndirimbo. Byukuri abantu babesira yuko uza utwara ino ndirimbo n'umuntu azoba yemewe n'abantu bose kwa kwitwara. Icya kabiri ni cy'abapastori. Kubera ko tutagize limite. Mvuze ubu abapastori 25 byo bavyiza. Kuvuga ngo ni 25. Ariko mvuze ni na depoje envelope ku mashengero ijana. Shengero ijana hishuye abapastori 50. Bamaze kwishura abapastori 50 biroroshe. Cyane kuvuga ngo abapastori 50 twaruye 25% ni 55 comme ça 25% ni moyenne ni amanota baturuka ko afise poids de 25%. Peu importe nombre yabo ariko amanota baturuka mu afise poids de 25%. Uko nyene mu baririmbyi ikintu gusa nemeje abantu nuko bino bintu bizoba mu muco. Wibuke ko nshobe gudepoza icete kuri Pentecote ukavuga oya tuenza kwandika nituzi nije baririmba par exemple kwancange bano bana baririmba ubu baririmba na mameshe none nvuze uyu munsi ataravuga reaction yiwe umva ko namuvugiye kandi ankuriye cange no mutama cange nishegero ryatangiye naratangura ariko je menya ko nzo depoza hose hashoboka hama bazokwishura tuzovuga eglise yi nibo bishuye gusa cyo tazovuga tuzovuga ngo pasteur kanaka yatoye uyu tuzovuga nombre ba pastori nkahaye amakete na amace tuvuga tugurura tutavuga ngo ni eglise kanaka tuvuge ngo uyu yatoye kanaka uyu tuzovuga babona. Yego. Bizoba mu muco 100% light. Yeah. Okay aho uno munsi bana gospel ni ubutumwa bwiza. Sivyo? Dufate nk'ubu hari umuntu ashobora kuvuga je narigeze kubona n'umupasiteri ariko arifashe indirimbo ya Kiriko. Ahani ntacyo mutakoze ngo Imana ntacyo mutakoze ngo mundangize ariko kubw'Imana ndahagaze. Iryo jambo kumva nyene ko rimufashije kandi nyene kumva nyene yuko rimwubatse rimushize nyene ku murongo kavuga ati ni gospel ko bigenda ko si indirimbo ni gospel je iranyubaka ndumva neza yuko kubw'Imana ndumva nyene ko fisi inkomezi njyewe n'Imana yanje niyo ndirimbo iri muzemewe ko hari benshi fasa nabonye maze kwibona mu masengero menshi irikirigishwa kuba indirimbo yafashije umuntu nibisigura ko yabaye gospel ega ndafungura ubugari bukamfasha nibwo yabaye gospel. Yego. Ega ndajya umuciro ukamfasha nibwo yabaye gospel. Ni jambo rero byavuzwe n'umuntu nk'ubu novuga ngo iyi ntebe ni nziza nicaye sinaguye yari jambo ariko gospel ni iki? Gospel ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni inkuru ibwira abantu yuko Yesu yabapfiriye. Iyo niyo gospel. Gospel ijana kuri tendance apana yo kuvuga ivyo nashoboye yo kuvuga ivyo Imana yanshoboje niyo gospel. Ariko mvuze par exemple ni terme nziza nanje novuga ani simple Imana nako mwaragerageje mwarancishe mu bigeragezo nko kujya kwa Yobu mugabo kubw'Imana ndacyahagaze ninda yumva ko ari nda iyo ni terme nkoresheje jewe isote gospel ngaba abayizera nyene yuko Imana yahabaye. Of course gospel nukuvuga icyo Yesu yanshoboje kuruta aho nishoboje gushika ni Imana kubw'Imana. Now nimba ari kubw'Imana je navuze mavuze ko naza kugura imodoka nayiguze
navuze ko ari kubw'Imana naguze imodoka, niyabaye gospel kubera ko navuze ko naguze imodoka. Kubw'Imana Niyabaye gospel kubera ko navuze ko naguze imodoka. Avuze ngo Imana ishoboye gutabara abagowe ikatuma nabo bagura imodoka. Ndiko ndavuga gospel. Yesu Kristo yarapfuye kugira ngo abanyarucari dushikigwe. That's gospel. Gospel is Jesus. Iyo tuvuze gospel, nituvuze ijambo twavuze, tuvuze Yesu nk'umwami ya tuvuga yuko abantu bakizwa mu izina ryiwe. Niyo tuvuze ngo tugiye kuvuga ubutumwa bwiza, tugiye kuvuga gospel. Yesu abwira abamarayika, babwira abungere igihe Yesu avuka, ngo uyu munsi abonetse inkuru y'akanyamuneza, umukiza yabavukiye. Iyo niyo gospel. Ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu. Igihe rero tuvuze cyo navuze ciza, iyo ni ciza, ni ugushima, amashimwe singorane. Rero mu ishengero barashoboye gukoresha indirimbo yose y'amashimwe, kuko mu ishengero turashima ko twari ibugari, turashima ko twari isombe, n'ibyabaye gospel. Amashimwe rero ashoboye kuba exprime nkuko yo baba exprime, umuntu akavuga ahani ariko ara exprima Imana yamugejeje. N'amashimwe ayo bose barayafise. Eko tugeze kuco bita gospel. Gospel ni ubutumwa bwa Yesu Kristo bubwira umunyavyaha naho wakoze ivyaha udashoboye kwicungura n'inkomezi zawe, ari uwapfuye kubwo gupfa kwiwe no kuzuka kwiwe, ngwino utabagwe. Ni inkuru nziza kuwananiwe n'uto kwishoboza nk'uwari Sugujei atari kubabarirwa naho yari gutanga inka 500, ariko Imana yaratanze umwana wayo nkatabagwa. Iyo niyo gospel. Okay, turaho nyene uno munsi Prophet of Jesus yifuza yuko yoga handi muri iyo nyene gospel, umuntu ubona yuko dutanga n'ubutumwa kubandika surtout ko ariko baradukurikirana, mumva yuko mwahaye amahigwe abantu bagomba kuza. Mugabo mwibuke neza yuko no mu ijambo ry'Imana hari wigeze gutegura ubukwe yiteza abashitsi, hamanya abashitsi ntibaza, acatora abandi ati mwe nimuzi, sivyo? Nkeneye kumenya rero mwebwe muwo mwifuza yuko mwogaha ni bandi, hamwe naho nabo batoza kandi utegereza kugatanga, bufuma basi baba abantu bo bameze gute? Uwo nifuza ko yo gatwara umuntu wese aririmba gospel. Yego. Iyo bayarahezagiye abantu benshi, kuko nifuza yuko vyo turuka abantu benshi. Abo rero ni benshi. Yego. Umva sinovuga umwe kuko nari kuba nifuza umwe nshaka. Ni juste urashaka kulimitati nk'abatanga ubutumwa bumeze uku kugira bagumenye ni muri ya ntumbero yanyu. Abantu bose baririmba gospel, abantu bose baririmba gospel raduhezagira mu nzira zitandukanye. N'ukuri bose numva uko abantu bose baririmba gospel, umwe muri bo yotwara. Mubaduhezagira mu ndirimbo twumva, umwe yotwara. Wacuvuga rero bishitse mubo ubona yuko botwara ntihagire n'umwe atagitwara. Numwaza. Bamwe bavuga ati twebwe ntituzi. Mugabo akaba hariho nabandi bavuga bati twebwe naho aho muri ugo rubanza dukumiriwe. Kuya nyene no kuri wa wundi nyene muri Bibiliya baravuga ati twebwe ntitwari turi tayari kwinjira muri ubwo bugeni. Mugabo ko abatumire bataje, reka twebwe umwami wongene avuze ati mwe nimuzi. Jesse nibaza ko hari umuntu yo kubahuka kwanga bishitse ukavuga ngo bose banse. Ego bigakunda ko bose baririmba gospel banse. Ndashimana ko duhezagirwa na gospel zo muri Kongo cha turabumwe, duhezagirwa na gospel zo muri Tanzania cha turabumwe, duhezagirwa na gospel zo muri mu Rwanda cha turabumwe, duhezagirwa na gospel za Uganda. So bataje turabo umuntu mu gospel. Anyway, twebwe ni gospel. Ni gospel. Bisubira ngo niba bigasubira inyuma kajaye. Abantu baratoye turaba presence, abantu bahisemo muri aba kuko tuzabwira abantu bahisemo. Bose baravuze ngo twese turavyanse, cha tugaruka ku bantu aho mu Burundi bavyanse. Mubona inde kandi yabahezagiye muri gospel. Kuko ngerageje gusubira inyuma no nigihe muvuga ati ndagahende. Kwararindire feedback yavuze wo gatwara mubuze. Twaherutse usabwa ati kamwe wavuga ati nabonye akamodoka muri vi kaguma kaherera ndagahende. Ndarindira uvuga ya Nick Yuta ndabura, ndarindira uvuga Alvera General mubuze, nta numwe niheze numva. No ntibishobora kukubako nubu nyene uvuze ati ndagahende kandi bikakubereka nk'ivyakubaye ko ntavye nige sinzi ko ari wigeze avuga ati gahenaka. No mishega peut-être iyo bavuga ati gahenaka no mishega barakomye indura ariyo nwaje gufuka makambira ngo yo badi gayo Alvera hundi ngo gahekana kabaravuze. Bose baravuzwe bose. Tuvuga muri video twe twabonye twarabuze numwe. Peut-être yo tubona nk'izo zindi video. No jenyene abana banje tugiye ku ishure uzi byo bankorera kuko ari genda bitwarira ku ishure. Ngo papa Gaya Alvera papa Gaya Volta buri munsi mu modoka kugeza byahiza abana banje bonyene bavuga ngo gahe kanaka. So abantu baravuze gusa bavuga bose. Yego.
niboreka kuvuga bishwa niboreka kuvuga ariko nakubyiye kugira ngo mumenye ko atazikonzogarukana bise bose bakavuga ngo twese turakaza icyo ni kizoba kuko abo bantu bagomba kwakiriye imodoka n'abakozi b'Imana bafise muhemu yera nanje narungiswe na muhemu yera so ndazi muhemu yera ari muri boko amaze kumenya uzoga twara kuturusha nibazo bivamo banse bose rero nagwaye inyishu bavuze ngo nta numwe twese turasa kamodoka kawe okay cyasubira muri public mu bantu bo hanze babahezagiye ninde yabahezagiye kanaka wo muri mu Rwanda kanaka wo muri Tanzania cyo tugapakiza imodoka tugatwara kugira ngo bazotwirukana ku muryango tugatwaye we give tuzoga umuntu niba nka yo gift tuvuga ngo ndayikwihera uzo cy'inyihera nyine niba nka gift baenda kisabira uzokanka niba nka gift urasintu cyokogwa yego kora ko je mutima wanje no gukora gospel nacange nangagura studio deja ndiko ndakora studio yanje ya production yego ariko nacankori ya kabiri naca ndayishira muri ville yego naca mvuga umuntu wese akeneye gusohora indirimbo azayisore nga muri studio for free urumva inzira ni nyinshi zo guteza imbere gospel yego mugabo twizere neza yuko nibwo bwa mbere nibwo bwa mbere numvise ikibazo kitumye nibaza ngo je shikabaga bakanka bien sûr byakunda kuko pastor bava mu eglise atandukanye we presume hari abashobora kuvuga ati abarivyi bose bakomeye usanga bafise apana imodoka gusa baragira na base bo mu mwemwe ashaka kubwira ati ibi bintu si iyi competition ihiganwa nturijemwe sivyo uwo muntu yoba yanse uhimbaza Imana ari mu ishengero ryiwe amuca kabiri abapastori benshi n'inshuti zanje yego sindi mu pastor gushengero rya Sabbath Church ndatumirwa mu yandi mashengero byumvikane ko je numvikana abakozi Imana bose abatama benshi bo ngakirese abananiwe abatama benshi bo ngaturicarana bakambira Joshua ariko rakora benshi jenge muri Bomberge na Kigwa na Mutamaja takubwije ukuri every corner so ico rero tuba mahoro ariko ico kibazo ko kugira ngo tuvuge bumve yuko peu importe kizoba iyo modoka namaze kurekura izoguma muri gospel Sanda bashimire cyane hama abo abandikwa biko biragenda gute byaratanguye aba juste kugira mu guhitamwo abo baririmbyi hari n'umurimbyi yari yamyambaza ati muri ndagahende procedure bimeze gute n'umurimbyi yarimba gospel wanashaka umurimbyi akomeye yifuza kwiyandikisha mugaye karambaza ama procedure ati kugira bene data abanyakuwa abakozi b'Imana b'abaririmbyi musaze muduhezagira twebwe namwe bibaza ko ari twe tubahezagira gusa uyu no mubiri wa Kristo indirimbo zanyu ziko ziratwubaka mwebwe ni murinda twandikira mwebwe turarindiriye abantu bavuge muri commentaire ni nk'iki kiganiro nyene wo kwandika gusa mugahe kanaka abayinjiye muri list uyo nibaza ko vyumvikanye ko basanzwe bazo abataramenyekana twababwiye numero plus 257 79 69 88 68 guteranya majana 257 79 69 88 68 alama kujumlisha 257 79 69 88 68 urashoboye kurungika gusa indirimbo muri kukweza ariko nakweretse indirimbo ziruzuye cyatuziduza ni gushika abo barungika ama date limite ni ryari imera zo kwa kane donc inyuma y'ukwa kane ni barungiki gushika le 30 zuko wa kane stop hama aba nabo baririmbye nabo bafise ivyo ibikorwa byabo turiko turakurikira commentaire zose yego kugeza le 20 zuko wa gatanu turi bize kugeza le 20 zuko wa gatanu turiko turakurikira commentaire zose muri biganiro ariko ziko zirandikwa yego zose nga commentaire yanditswe gahe kanaka aja muri list gahe kanaka aja muri list hama umunsi rero uko tuvuga abanditswe tuzohamagara mwebwe tuvuge ngo murabe iyi liste twayikwiwawe twayikwiyo naba cyo tubafata abo bose tubashire kuri page tubavuge ku binyamakuru abarundi ba propose ko umwe muri abayo gatwara ariko kugira ngo rero aba babandanye competition bisaba ko bavyiyemerera linkiringa jewe numva iki kintu ndagishigikiye reka nanje mbe mumwe yo gatwara kuko naho katwara uwundi n'umunezero w'ishengero rya Kristo urumva ko ingero fazi imeze nko kwiyandikisha cange kwemeza ko ubibandanya abandi tuba telefone halo umva gute ubona gutego mu man of God sava kuko deja benshi turavugana hama abo bazoba bayemeye rero cha tuzana rero liste tubwira abantu tora muraba ubu tubarekeye bose ariko cha kabiri tuzobabwira abo batoramo ariko twamaze kuvugana nabo kugira ngo ndishire umuntu avuge ngo je sindi muri bijya oya twavuganye nabo biri clair vyanditswe so bakunzi ba Simbizwa Semavumba n'abakunzi ba Star TV ni muhereze amahigwe yabo mwifuza yuko boza guhiganwa muri ndagahende
Award nizere ko ari igice cya mbere canke ni nuno mwaka gusa. No ega ivyuzuye award ndayitanga buri munsi. Naratanze moto kwa Yannick Olta, natanze 700,000 kwa Eden Banga, naratanze 1 million mwaka uheze ku baririmvyi benshi cyane birabiribuka. Bisigura ngo turabandanije ivyuzuye award gusa ubu kubera ko arakamodoka terme ikiba ndagahende. Yego ni ndagahende niba nembaje ati ni giceca umuntu yumvise ati ni giceca ni edition ya hambere. No mu mwaka uzani acayigira icizere yuko ndagahende kandi mu mwaka uzani mba ninatanga nini no itandagahende gute. Ninatanga imodoka nini ikaba V8 mu mwaka uza ikiba ndaruhende. Ninatanga urupango izo kutunga ndayihende. Of course. Bisigura ngo ni ubunini bw'ikizotangwa. Niyo terme ariko igikorane ni competition ivyuzuye award muga muri iyo ivyuzuye award harimwo ndagahende. So rero amahirwe yanyu ni namazina muza kwandika muri commentaire. Rero muhereza amahirwe abo barimvyi bose muzi kandi ivyo bavyiza kugira morohereze n'abariko baragira muri jury mushoye kuronka nka link yiwe ushobora gusanga hari umuririmbyi ashize ku izina ugasanga ari indirimbo yakunzwe mugabo ugasanga izina bibaho. Urazi ko ari indirimbo usanga hari nk'abantu batazi Pascal Lopez ngo gasanga indirimbo yiwe Imana yakandi kajyo irazwi mugabo no munsi si indirimbo igomba guhabwa agashimwe n'umuntu agomba guhabwa agashimwe. Rero nibaza yuko no abanditse ofete turakuze turabizi ko ivyo bishobora kuba biriho banditse muri commentaire ngo Imana yakandi kajyo turamenya ko bavuze Lopez ko turasika abantu bataza abantu bose ariko mwumve yuko ico dushaka tugomba ko abantu bamenye indirimbo na benezo. Nizere yuko mugira ama commentaire ashoboka ku umuririmbyi wawe wifuza ubona yuko aka kamodoka mugabo ni imodoka kwa Prophet of Jesus nakamodoka mugabo ni imodoka ni imodoka. Nizere neza yuko mushira ama commentaire mwandika amazina ashoboka kugira abantu baronke amahirwe yo gutahukana ako gashimwe. Sibyo ga Prophet tuvana nwenze no kizi ndagahende yaramaze kuba terme ku buryo mu misi iri imbere muzona bujya mu modoka bwose babwita ndagahende mwabonye ndagahende muhagare kagenda ndagahende. Prophet je rero ko ni iyo ndi kumwe n'umukozi w'Imana mu kurangiza sinigera ngenda atampezagi je nifite imitwaro myinshi mwino minsi kandi je ngira ukwizera. Uno musi nari nandise yuko ashaka bari umukozi w'Imana atawe nzoshigikira imodoka yanjye bikora itarayinsubiza canke bataraheze bariko barangora. Je narusha no kugenda n'amaguru kandi urumva ukwizera kwanje kugenda kugabanuka. Ukujya mwasengeye wa mundi yajava muri Angleterre arasubirana inkomezi je inkomezi ziriko ziragabanuka kabisa. Ndibuka igihe twiyumvira gutanga imodoka naina muri Superbat nagiye n'imodoka ndahitana na bagenzanje ubu Starboy yari karakamera ni waza kuntwara n'akamoto kiwe nawe vuba agiye kuronga imodoka. Sasa rero Prophet of Jesus raba rero ivyo ukora bo icambere Imana ishigwe hejuru ko wizera. Amen. Cha kabiri Imana ishigwe hejuru ko wizera kwisengesho riza gukora na cyane icambere ndagusaba inkomezi. Amen. Imana iguhe inkomezi. Amen. Cha kabiri ndasenze ngo iyo dossier ibe rezoli kugira ngo ugire concentration mu bikurikira kandi uvyumve ico kirakemutse mu izina rya Yesu. Amen. Birabaye ko ni modoka ya mbere nayo n'umukozi w'Imana nyene uko nyene yansenge yamaye contact itwa Prophet Albin now yambwiye ati umukwezi kumwe babaza bambaza ati no modoka yo kuyikunda ntihogure yinambwiye ati oya Imana nayo n'umusi yahisemo yuko imodoka yihinduka kuko yavuye maboko yayo yambwiye ati ndagwaye contact mu ndwi muzo office imodoka ntahija iguma mwibarabara kandi iguma ikora n'ibikorwa by'Imana. Rero nirisengesho ndaryakiri kandi nizera yuko ibintu bigiye kugenda neza cyane rwose. Ndabashimire cyane ku mwanya mwaduhaye. Je ndabashimire kandi cyane Imana bagirire neza. Amen. So bakunzi ba Star TV mwumvise ibyo musabwa ni ibyo gusa nukwandika naho twagiye mu bindi kugira mumenye aho yavuye Prophet of Jesus amaze imyaka myinshi anavuga ubutumwa mumenye neza yuko aha ni mu nzira yo gukomeza no gutera intege abarimbyi ba gospel. Rero nuko rero ntimuneglige ibintu kino kintu aya namahigwe abaye nambuno musavuza ati nkeneye ko umuririmbyi asanzwe akora yihebeye kuri Nahazimana reka tumuhereza imodoka. Rero aya namahigwe yanyu
haba kuri Star TV urashobora kwandika amazina ashobora kuri page ya Starboy hari ababijejwe haba kuri page za Simbi zose Mavumba haba ku ma platform yiwanje mubonye mbajije ati akaduka ka Prophet of Jesus agahende mubona yo gahande iyo post ntimuyineglige kuko niyo inscription niyo mahigwe yanyu niyo inscription niho iri nta handi hantu nakamwana wa mama nta gutelefona simbizi ngo simbizi mfasha nanje unyandike ubwo basha ntabwo mfise ubasha numukunzi wawe nabawe no bazoguhereza amahigwe yo gutahukana ino modoka ya Ndagahende. Ndabashimire cyane ku mwanya twabaye je ndabakeze mu kubashimira ari we na Starboy na Simbizi. Yego ubumwe burashoboka yego kuko mwese murakurikirana cyane na cyane cyane rero uwo mutima wo kubabona hamwe guke wogwira mu bantu bomenya yuko ubumwe buzana resultat nini eka buno bumwe buzovyara ibintu byinshi. Amen amen.